Hello, this is Beat FM. Beat FM. Beat FM. Igitondo ciza kuri aba Beat FM aho muherereye hose. Igitondo ciza kuri bwebwe bwese mukurikirana ibiganiro vya Beat FM. Turabifurije igitondo ciza Patrick Munanira. Turifurije igitondo ciza mwebwe mwese. Hello, this is Beat FM. Beat FM. Beat FM. Hello, this is Beat FM. Beat FM. Beat FM. Gushira hejuru mvuga ivyo uhora unkorera ndavyamamaza uburyo unyereka ukuboko kwawe kiganza cawe bimpumuriza umutima nkanezerwa. Kuni alfa na omega ntango n'iherezo watwiguza amaraso ye y'igiciro ntabwo twari tubibereye abana ni kubw'ubuntu bwawe urabereye. Hello, this is Beat FM. Beat FM. Beat FM. Mubandanya mukurikira ibiganiro vyiza vya Beat FM aho mwamako murabikurikira mubishikirizwa na Trésor Igiraneza aho uyu munsi twari dufise umutumira dasanzwe Andi Ntwari ariko tukaba tutaronse ako kanya ho kumuronka. Mubandanye muranigwa n'uturirimbo twiza mubandanye mushikirizwa kuri radio Beat FM. Ikambira tuza turagenda tubacishirizamwo n'ubutumwa bw'Imana bwatanzwe na Patrick Ray aho abandanya nawene adushigikira mu biganiro vya Beat FM. Yesu ndagushimiye ico wakoze kubanje. Hello, this is Beat FM. Beat FM. Beat FM. Babaro wanje umunezero ubu ntarubanza nyirimo kuko we wansindanishirije ikirushirijeho nuko washizi ndirimbo nsha mu mutima
Heart FM, Be Heart FM, Be Heart FM. amahanga apfukame isi yose igushime bose bakwamamaze ibirengeye ikiza wankoreye icyubahiro cyawe gikwiye mu mahanga yose apfukame Hello, this is Be Heart FM, Be Heart FM, Be Heart FM. Yesu ndagushimiye cyo wakoze ku bwanje. Hello, this is Be Heart FM, Be Heart FM, Be Heart FM. Wanje umunezero. Igice cya gatanu akarongo ka 38 havuga ngo mwarumvise ko byavuzwe ngo igisho rihogwa irindi iryinyo rihogwa irindi Hello, this is Be Heart FM, Be Heart FM, Be Heart FM. Hello, this is Be Heart FM, Be Heart FM, Be Heart FM. Ekigwe imvura y'ubuzima inyengetera ibyina ishike mu mutima itosi byari bigiga inzitiro zikibitse zitugwe n'umuyaga zitembe mu kiyaga maze byari imisozi bihinduka ubugaragwa ndagushima Mesiya ko wankuye mu gahinga umucyo warandasiye muri byose ndashima ubu ndi kukirimba umutima nusimba Yesu yamaze agahinda naciye muri byinshi ndakomereka kenshi nabuze abanje benshi batowe na satani bafise ingabire nyinshi akaririmbo ni Rekigwe karirimbwe n'umuririmbyi Luxon featuring Pine. Aho karirimbo murumva ko akaririmbo gatomoye kameze neza karimbwe n'abaririmbyi babiri kandi babishoboye. Reka nipfurize igitondo ciza Andi Ntwari naho tutamuronse ugire umunsi mwiza ku munsi wa kabiri. Reka nipfurize igitondo ciza Kenny Nkuru nziza. Ndipfurize igitondo ciza abakurikira ibiganiro byose bya Be Heart FM. Nifuriza amasabukuru meza ku bantu bafise isabukuru uyu munsi. Ndababwira ati joyeux anniversaire mwese mubandanye mukurikira ibiganiro biryoshe bya Be Heart FM. Hello, this is Be Heart FM, Be Heart FM, Be Heart FM. Amarira ya Ana yo yavuyemo Samweli amarira ya Sara ko yavuyemo Isaka nanje kuvuga Yesu ni kwanditswe na Matayo igice cya gatanu ku karongo ka 13 muri umunyu w'isi ariko umunyu iyo ushize uburyohe bukiryoshwa n'iki ntacyo bukimaze atari gutabwa hanze bakanagirwa n'abantu muri umuco w'isi isagara cyubatse ku mpinga y'umusozi ngishobora guhishwa ntabodomeka itara ngo baryubike ku gisimbo ariko arishira ku giterekero cyaryo ngo riboneshereze abari mu nzu bose abari ku muco wanyu ubonesha imbere y'abantu ngo abone ibikorwa byanyu byiza bahimbaze So wo mu ijuru amen. Iryo ni ijambo ry'Imana.
Nanjye fise muri we narashitse narokotse narakize umutego narawucitse ku cyaha narabohotse ubuzima buhoraho niryo raginagize kuko ari jewe yazize Yesu warakoze ko washitse hageze maze ubutumwa bwiza bushikira bakubititse imitima yanyunyutse ni Yesu uko bije bukeya guhaza ibyiza byose agukura mu mbari bakakubona bose yaguha icyubahiro akakiguha cyose Satani yakubona nawe agafatwa n'ibise agatetira wese inama z'abagome zigasenya igicese kuko Imana dusenga iri hejuru ya byose ni nawe data wa twese ujya muri umukene bugacura ministry abakubonye vuba bikabatera stress ndetse birashoboka ko imvura y'amahoro ikwira Burundi bwose hose bakabimenya bakajorerwa rwose come on I need you know ukiriho nzobaho sinzogutira mukako now I want you more ndabasavye ngo mudahengeshanya kubandanya mukurikira ibiganiro bya BHAT FM mama mushikirizwa n'abantu banyu Titi Elijah bakubandanya mukurikirana na Patrick Munanira eka n'abandi benshi nzo kwama mukurikira mu biganiro bitandukanye ndasavye ndabifuriza kandi no kugira umunsi mwiza ndababwira ati ibiganiro birabandanya aho mukanya muza gukurikira ikindi kiganiro kiryoshe cyane tuzakuba dufise umutumire hanyuma mubandaye kandi mwihangana ku biganiro bimwe biza biraza birengana usanga bitumvikana neza ariko ndabizeza neza ko buke tuzoshika kure mubandanye muryoherwa mumviriza n'ibiganiro bya BHAT FM mukurikirana misi yose mu gatondo igihe cy'isaha 12 zo mu gatondo mugira umunsi mwiza yari Titi Trezor igira neza kuri BHAT FM. Hello, this is BHAT FM. BHAT FM. BHAT FM. Jesus, you love me too much.